Bwana sifiwe. Ndiko numva sensation murangira ndi mu bikorane. Nibiko mu byumva. Nica yajya numvise abantu baza kubohoka. Numvise abantu baza gukira. Abantu bangaha. Haleluya. Nta muntu n'umwe yaje asubiye imuko yaje. Mwabyumvise. Ndabisubiramo. Nta n'umwe yinjiye ngaha na jewe ndimo asubire inyuma nko yaje. Abantu biteze ni baza kugenderwa. Ndashaka kubona biteze. Haleluya. Nta kintu kiryoshye kuba muri presence y'Imana. Agezanye n'icyaha nabwira madamu nti uno munsi hari ibindi asanzwe n'ubundi ko navyumva. Haleluya. Hari abantu bava ngaha babaye abantu bashasha. Imana ishimwe. Nubwo tubaze ibisi nka indwi zibiri nubwo ntahari naza nabaza ibyo mwize. Haleluya. Nasanze bize byose ni byinshi cyane. Ngene umuntu ahinduka gutangwa sanctification kwezwa kwitandukanya n'icyaha turi muri ga byinshi. Ngene imiryango satana cyamwo inyigisho zakuza no munsi ije kunganira ije gukompleta ibyo mwize byose. Bwana sifiwe. Haleluya. Twaise ko habi kwa bisikitwa deliverance kubohoka. Amen. Tukoma kwiga twumve ngere umuntu ashaka kubohoka. Hari abantu babohoka babasengeye ariko urashaka kubohoka batana gusengeye. Urashaka kubohoka wisengeye. Amen. Urashaka kuba deliver wewe nyene. Imana ishimwe. Pio kumengo niteguye nafata Bibiliya. Matayo 12 tunyarutse hari ibintu byinshi bya kwiga no muzi. Haleluya. Matayo 12:22-27. Matthieu 12 verset 22 à 27. Konomva no simba nkiruka. Mani shimwe. 22:22 à 27. Maze bamuzanira impumyi y'ikiragi yinjiwemo na daimoni. Bazanira nde? Bamuzanira iki? Impumyi? Bamuravyumvya rivyo. Impumyi y'ikiragi. Ntiyumva kandi bigira gute? Ibazi uwo muntu vre. Bandanye. Arayikiza. Aha. Ico kiragi kiravuga kirahumanuka. Aha. Ishengero ryose rirumigwa riti mbega uwu yoba wa mwana wa Dawidi. Aha. Ariko abafarisayo bavyumvise baravuga bati ubu nta kindi kimushoboza gusenda abadayimoni atari Beyezebuli. Dayimoni umukuru w'abadayimoni. Mukuru w'abadayimoni. Amenye ivyo biyumvira arababwira ati ubwami bwose iyo bwitandukanije ubwabwo burahona. Igisagara cyose n'umuryango wose iyo witandukanije ntibirama. Ego. Na Satani yosenda Satani yoba yitandukanije ubwiwe. Ego. None ubwami bwiwe bworama bute? Ariko jewe namba Beyezebuli ariwe anshoboza gusenda abadayimoni. Abana banyu bashobozwa nande kubasenda? Abana koravuga ni bande? Ba Petero, ba Yohana. Nimba nabonye je ndikunda sana amadayimoni aravuyeyo ariko abadisiple banje nabo nyene barasana amadayimoni. Je rero nimba nabikira nana abana banyu nabo ni bande? Bandanya. Murongo 28. Nico gituma aribo bazobatsindisha. Amen. Ariko muhemu w'Imana niyaba ariwe anshoboza gusenda abadayimoni. Nimba ari Saint Esprit anshoboza kugira deliverance. Noneho ubwami bw'Imana burabashikiriye. Nimba ari muhemu yera anshoboza le royaume de Dieu. Twahise dimanche ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana buvuga gute? Bwabashikiriye. Twavuze ko ubwami bw'Imana harimo autorité, harimo kuganza. Bwabashikiriye. Umurongo nashaka cyane rero Pio 29 verset 29 niyo nako narondera. None umuntu yoshobora ate kwinjira mu nzu y'umuntu w'inkomezi? Umuntu gute yo kwinjira imbere mu nzu y'umuntu akomeye l'homme fort? Kumusahura ibintu atabanje kuboha wa munyengomezi. Akamutwara ibintu byiwe atabanje kumuboha. Maze akabona kumusahura ivyo mu nzu yiwe. Ari umuntu akomeye ari mu nzu. Ni gute woja mu nzu y'umuntu akomeye afise inguvu
afite abagade diko, afite abasoda hanze, ni gute uwo mwiba? Ni gute uwo mwiba? Yesu aravuga 29. Uteza kwa bagira iki? Ubanza gira gute? Mwabisomye. Kumuboha. Umaze kumuboha, hanyuma ukagera gute? Ukamwaka ivyiwe. Haleluya. Ikibazo nuko uno munsi hari abantu babana b'Imana baboshwe na Satani. Ariko dukwiye kumenya yuko dushobora kumuboha tukarekupera ivyo yadutwaye. Amen akwiye. Niba ndashaka kurekupera ivyabo, niba ndashaka guca imigozi ya karande, bashaka kubavanura n'ivyaheze vyose. Haleluya. Ukeneye kumenya kushobora kumuboha. Amen. Ndashaka ndabereka yuko hariho ubushobozi twaronse bwo kwibona. Twaronse turashobora kumuboha tukamwaka ivyacu. Ivyo yaboshe, ivyo yafashe turabikwiye kubirekupera. Vuga ati kurekupera. Haleluya. Abanyefeso ndashaka ndaberekere umuntu akomeye ashobora kuba Satani ni Yesu. Agareza kubona ko mu izina rya Yesu turashobora. Haleluya. Nushobora kwaka Satani ugiye mu izina ryawe. Adushobora. Turawo umuntu akomeye. Haleluya. Hari umukozi twadusekera nk'irumwana. Yabira ngo umubindi wa munini ngundi utaraza. Urashaka kuruza muri kigangi, ari ikigangi kigusumba. Rero ashobora kuba yaboshe ariko narutwa. Turawo muri Efeso igice cya mbere. Turabe ngene Yesu iwari iwe. Ntushobora kuvuga ngo mu izina kenshi tuvuga neza mu izina rya Yesu kuko tutatahura neza icarico izina rya Yesu. Turavuga izina rya Yesu bisanzwe kama kawaida. Ariko ndashaka dutahure Yesu uwari we. Igihe yaza kwisi, igihe yazuka, ico yaronse muri Efeso igice cya mbere 16-19 verset 16 à 19. Ephésiens 1. Ntahengeshanya kubashimira Imana, ndabahoza mu kanwa uko nsenze. Pawulo akabagana basengera bandanya ng'Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, data wa twese w'ubwiza, abaho umutima w'ubwenge no guhishurirwa mu kuyimenya. Ngo amaso y'imitima yanyu yihweze kugira ngo mumenye ivyo mwizigizwa no guhamagara kwayo ivyo ari vyo. Mumenye n'itunga ry'ubwiza bw'iragi ifise muwera. Tumviza 19. Mumenye n'ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bwayo. Ubwinshi buhebuje. Muravyumva? Ubwinshi buhebuje. L'infini grandeur de sa puissance. Yesu nitahura neza ubushobozi bwiwe. Ariko dusenga tuvuga haraho vyocamwo. Ariko dutahura neza ubwinshi bwo gute? Ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bwayo. Ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bwayo ikoreshereza muri mwebwe abize. Haleluya. Bwana tufiwe. Simba kuri 20 twumve verset 20. Uko yakoreye muri Kristo. Yakoreye muri Kristo. Amwe yamuzura mu bapfuye. Igihe Yesu yazurwa mu bapfuye. Kamuvyagiza iburyo bwayo ahantu ho mwijuru. Yicaye iburyo bwa data ahantu ho mwijuru. Dans les lieux célestes. Iyo mvuze les lieux célestes cyangwa ahantu ho mwijuru, mumvengo ni vyiza ari mwijuru, ariko mutahure icyo kwaravuga ngaha. Kugira mu bitahure musome asome neza murongo 21 verset 21 n'inyigisho. Haleluya. Bwo muravyandika. Murongo 21 mumvirize neza verset 21. Imushize hejuru cyane y'ubukuru bwo. Gezaho. Abantu turi kuma mukobra nyumva. Yamushize hejuru y'iki? Ya toute domination. Ubukuru bwose cyambere. Ubukuru bwose mwazaritse. Ububasha bwose. Toute autorité. Toute puissance. Ubwami bwose. Toute dignité. N'izina ryose rivugwa. N'izina ryose. Imana yamwicaye hejuru y'izina ryose. Yamwicaye hejuru y'indwara zose. Yamwicaye hejuru y'imivumo yose. Yamwicaye hejuru ya cancer. Hejuru ya sida. Hejuru y'ingumba. Hejuru y'amadayimoni yose. Yay! Nakubwire Satani ashaka kubimenya. Ukuvuga amen aracukumira amadayimoni aracukumira. Iyo amen yawe irasohora idayimoni.
hejuru ya dignité, hejuru ya puissance, hejuru ya autorité, hejuru ya mazina uzi. Nimba ari ikintu uzi, haleluya. Shida yawe, ingorane yawe irafise izina. Rero Yesu amaze kuzuka ari hejuru. Pia ntibavyumva. Nako aravyumva neza. Ari hejuru. Bojari, kushika ryari gapiyo, hejuru umurongo. Si muri iki gihe gusa. Si muri 2020 gusa. Ariko no mu kizoza. Ibihe byose. Ibihe byose Yesu ari hejuru y'ububasha, ya autorité, ya dignité, y'ingwara zose, y'imivumo yose. Uwo rero niwe azogenda kumuboha. Niwe muboha akamunyaga. Urabyumva? Verset 22. Ndakunda 22 gose. Kandi yamushikirije byose. Yamushikirije byose. Ibishira munsi y'ibirenge vyiwe. Munsi y'iki? Yo nsomye nga 22 namace mbona ikinyenzi. Kiri munsi y'ikirenge canje. Manza ugitwenga. Hehe. Uri munsi. Vuga uti munsi. Nashaka tuve ngaha tumenye yuko ububasha bwa Satani buri hehe. Gushaka kuri igihe, gushaka kuri isaha tuko tunakora umunsi y'ubushobozi bwande. Aha. Bio. Tourna page, chapitre 2. Washiteyo. Umurongo wa 6. Haleluya. Muriteguye kwakira? Verset 6 gatumsoma ibintu bikomeye gusumba. Utavuga amen tumusengera. Umurongo wa 6. Verset 6. Chapitre Abanyefeso 2 umurongo wa 6. Yatuzuranye nawe. Yatuzuranye nawe. Itwicarikana nawe. Yeah. Yo, mazambwira. Twicharika nawe he. Bale barasinziriye. Igihe Yesu yazuka, abakijijwe, abapfuye bakazuka, ababatijwe, yabazuranye nawe, abicarika he. Apana muri MK. Mwicaye muri MK mugani muri MK mu muhemu. Mu muhemu mwicaye hehe? Ahantu ho mwijuru he? Iburyo. Nimuravyumva. Yamwicaritse iburyo. Nous nous avons fait asseoir ensemble. Vuga uti ensemble. Hamwe nawe. Nimba rero afite ubwo bushobozi, twicaranye nawe. Kwicara nawe sigura iki? Bisigura yuko bwa bubasha bwose, ya dignité yose, ya autorité yose, bwa bwami bwose, ya mivumo yose, za ngwara zose, byose biri munsi. Apana bya Yesu gusa n'ibyawe. N'ibyawe kubera iki? Kubera mwicaranye. Abantu barabisuzugura. Satani arandembeje. Wagiye munsi yiwe. Wataye position. Nuze guta position. Umve ngaha wadeside gusubira mu kibanza cyawe. Usubire mu kibanza cyawe. Satani agutera ubwoba kuko utazi neza position yawe. Nimba warakiriye Yesu, ugakizwa, ukabatizwa, ukazuka mu bapfuye. Yesu yazuka ngo twazuranye nawe. Bicarana nawe. Ahantu ho mwijuru iburyo bwa data. Naho nogarikira ngaha nyene. Nahejeje. Mandai. Ibisigaye n'ukungana fondation nayihejeje. Ngirashye ko amatafari rero Imana ishimwe. Ubanze wumve uri aho uri ibake watewe kuba muri Yesu. Ibyo nyene birakwiye kugira wumve yuko ufise ububasha. Tuza kwibona wahawe. Kuko kenshi dusenga gute? Dusenga duhamagara Yesu ari ahantu mu ijuru adutabara. Ariko Yesu nugane kumagara kundi muri kumwe. Nicyo gitumuza mu buryo bw'umubiri ukura uriye gusenga uza mu izina rya Yesu. Nuza mu izina ryawe uza mu izina rya Yesu. Uza kubera ngenzo ufite ubushobozi. Haleluya. Wene nabereke ikindi gikomeye. Utabitahura biragoye kugira auto deliverance cyangwa gusengera umuntu. Nge nabereke rero igikomeye tugira tutangura ubu. Amen.
fondation twayumvise kubise ubushobozi ufise tuje muri Mariko 11. Iyo ni inyigisho nigeze kwigisha kera niko ndandika gusa ariko ubu nayironse ukundi gushasha. Mariko 11 usome murongo wa 23 Mark 11 verset 23. Nize ko muko nandika imirongo yose. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese yobwira uwo musozi ati shinguka utabwe mu kiyaga. Bazugeze ngaho Pio. Mufite ni Pio yako aravuga. Wonde yavuze Yesu. Ngo umuntu yobwira nde? Inde yobwira umusozi. Acha twara kwa rojante. Umusozi. Urafite amatwi. Ekana kwa. Iyi piano urafite amatwi. Piano. Sinavuga. Ninde yobwira ikintu kitagira amatwi? Ababaye mu mutwe. Yesu yavuze ngo bwira umusozi kuko yiteze ku musozi wumva. Inyigisho nayise imisozi irumva. Inyuma y'ikibazo cyawe ni wo musozi, inyuma y'icyo kibazo hari impwemu, hari umwuka. Wewe uraza kurabwira umusozi, oya inyuma y'uwo musozi hari impwemu yumva. Yesu yabwiye umuntu ngo bwira umusozi utumva. Sinzi ikibazo cyawe, sinzi umusozi wawe bukano kanya. Shobora kuba ufite umusozi witwa kanseri, shobora kuba ufite umusozi witwa sida, shobora kuba umusozi witwa ingumba, shobora kuba umusozi witwa seriba, andursi, ufite kuba umusozi witwa ubusambanyi, ufite kuba umusozi witwa masturbation. Ariko Yesu yavuze ngo ubwire urumva. Satana bereka imisozi irumva, imisozi irumva. Andika ati imisozi irumva. Bwira iyo musozi wawe imbere yo kwira umusozi wanje bazubwira wawe. Ubwire wereke ubwira kuko urumva. Pio siramwe bukebuke mudababwiza ukuri. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese yobwira uwo musozi ati shinguka utabwe mu kiyaga. Shinguka uranduka bao utabwe. Yesu yayivuze ariko arara umusozi. Yakabwira ati uyu musozi mubona umuntu wese si jewe Yesu gusa. Haleluya. Nimwawubwira ngo randuka shinguka utabwe mu kiyaga bishagenda gute? Nabikekeranye mu mutima. Nakekeranye mu mutima. Mama jambo abizera mu mutima yuko bandanya ariko akizera yuko icyo avuze gikorwa. Icyo avuze gikorwa azokibona. Ya kiyazo rero aha Yesu yabivuze barawuranduye barawushinguye. Yesu yako aravuga imvugo y'inyigisho, yako avuga imvugo y'impwemo. Umusozi wawe ikibazo cyawe kijya gituma urarukarira, wone umusozi wawe urafise ubushobozi bwo kuwubwira. Nimba udakekeranya urashobora gushinguka mu izina rya Yesu. Haleluya. Abantu bari ngaha bafite imisozi nimwashika muhira muyibwire, mufate autorite, mudakekeranya, mwizera ko ibyo muvuze bishobora kuba. Amen. Kweke navyemeza ko Yesu ntabesha. Haleluya. Yesu ntabesha. Yakabwira abantu ati nimwizere kuko iyo umusozi nta kundi tuzobana, nitwibanire. Bizoguma gutya ntibizohinduka kuko nuko bimeze. Ariko bwira umusozi wa. Site mwayumvise imisozi irumva. Imana ishimwe. Pio gumaho nyene muri Mariko 11 tugadushire kwindi nivo. Uduga gatoya ku murongo 12 gushika 12 aho nyene. Bukeye bamaze kuva i Betania. Umbiriza bukeye nuvuga yuko bavuze ngo bukeye nuvuga iki? Mu gitondo le lendemain, sivyo? Bukeye bamaze kuva Betania bandanya yumva arashonje. Indashonje. Hanyuma shonje bigenda gute?
akiri kure abona umusukoni uriko amababi. Akiri kure ariho ngaha abona hariya umusukoni uriko amababi, arawegera ngo kumbure yogira ico awusangako. iyo avuze ngo kumbure yavuga ati ko ndi kure sinahabona neza, reka negere ko gisa neza kiya giti hashobora kuba ariko ivyabo. Weriki arashoje. Aragenda maze kundaza kubereka yuko Yesu yaragiye, abigishwa babo ntibari kumwe nawe, baramubona agenda. Ndaza kubereka ituma bandanye. Awushitse ko niyagira ico awubona ko atari amababi. Deception. Uko arashitse asanga nta na kimwe kiriko, hari amababi atotahaye meza mugabo nta vyamwa biriko. Kuko kitari igihe cawo co kwama c'umusukoni. Umurongo wa kangahe usomye? 13. Oni cyari gihe ntiyari saison ya misukoni, sivyo? Abantu bagimyembe murabizi. Era twara kwishuri twagendana amabuye. Pera imunyu mufuko. Kuri clinic. Agenda saka umunyu mufuko kwita embe dodo. Kwita kore n'umunyu. Ariyo rero saison atamyembe wacha widodomba. Rero Yesu aragiye, ndabaza ikintu kimwe. Mbega Yesu yarabizi ko atari saison cyangwa ni saison? Yarabizi. Uno musokoni yawurenganije. Murundi siwo. Si saison irindi nyigisho bwasiyo niko nigisha no mu sivyo. Ndaganabwira ni hariho saison, nta saison yo guhimbaza niyo utaguhimba. Ukwiye gushima mu bihe bibi no mu bihe vyiza. Ariko sivyo ngomba kwigisha. Haleluya. Rero Yesu yagiteze yuko utegerezwa kugira ivyamwa. Murongo 10 kangahe na 4 14. Arawubwira ati, ntugapfe hagize umuntu numwe arya ku nsukoni zawe. Uhereye ubu ugashita ibihe bidashira. Nguvuga yuko arawuvumye, sivyo? Ngo ntiyagira umuntu numwe azosura kujya kuri kino giti. Abigishwa biwe baravyumva. Kweki bavuga ngo abigishwa biwe baravyumva. Je ndumwigisha, sivyo? Kweki abigishwa biwe bavyumvise. Entendir, bavyumvise ko iki? Bari kure yiwe. Bavyumvise? Yari bari kure yiwe, barumva amajambo avuze. Bisigura yuko yarakankamye, ntiyadosubire. Yafashe autorité, araduza ijwi, aravuma umusukoni n'abari ya distance baravyumva. Haleluya. Rero nubagenda kubwira umusozi wawe, wa musozi we okwifuza tumvikane. Kuva uno munsi umenye ko nazutse hamwe na Yesu, nicaye iburyo bwiwe, nta kundi uri munsi y'ikirenge cyanje. Katika jina la Yesu toka. Urategeka apana kubembereza, nta kumvikana n'umwansi. Umwansi uramutegeka. Bayo. Haleluya. Muzara amadeliverance abantu sozi bose Yesu yasohoye amadayimoni ngo yavuga ngo ni ijwi renga gategeka amadayimoni akabayo. Higera abembereza ngo urumva. Amen. Ndakunze rero ngaha gose aha murongo wa 14 usomye. Tuandanye rero. Simba 19 verset 9. Iyo bugorovye yamava mu gisagara. Nikanababwire gatoya imbere yo gasoma ngaha mbere 19. Muza kwasoma neza mwenyene muhira ico gice cyose. Yesu yakonaga n'abigisha biwe, abona umusuko arasonza, agabona usukoni, aragenda kuwegera, arasanga nta byamwa birimo, arawuvuma. Awuvumye mushe musoma imirongo ikurikira, atarakomeza gahunda yiyo. Arabandanya akora ibikorwa gushika ku mugoroba. Burira, barajyama, barasubira bavyuka. Haleluya. 19 rero wari umunsi ukurikira. 19 verset 19. Kuba basoma 19. Iyo bugorovye yama ava mu gisagara. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Mu mugoroba yarasohotse, aravayo aho yarari. Hanyuma 20. Bukeye mu gitondo ca kare barahita
bukeye nuvuga yuko si wa munsi nyene yawuvumye, nta cyabaye, nta cyahindutse, baramwumva, ubuzima burabandanya, igiti kibereye ngaho kiradora. Sivyo? Bukoroba barava muri icyo gisagara, bararyama, bukeye rero baravyuka mu gitondo, bagiye verse 20 subiramo. bariko barahita babona wa musukoni, bariko barahita babona wa undi nyene wahereye mu mizi wakabiranye. Ukabirana kuvuga iki? Kuma. Afise Bibiliya z'igifaransa, arafise Louis II ndayikunda, ariko harabaye agakosa. Bavuga ngo babona yuko rofige yabaye séché ngo jusqu'aux racines. Ariko si jusqu'aux racines, ni depuis, à partir des racines. Nakirabe amukiruvye neza ngo uhereye, sivyo? Naravye iyo jambo mu Kigiriki. Mu Kigiriki ni eka, bavuga ngo from. Avyumva? Muko muratahura? Mutinjiye gose muri uwo murongo, ntimuza gutahura ivyo ushaka kubigisha. Nashaka mumbe yuko haraciye umunsi wose, bararyama, bukeye, barasubira baragenda, basubira guca hahandi nyene. Ariko bashitse, cya giti cyasa neza, gitotahaye, kimeze neza, gifite amagara meza, ubuzima bwiza, basanga cyumye. Cyumye n'amababi n'amashami yagize gute yumye. Icyabaye rero, bavuga ngo basanze cyumye, ngo uhereye hatange kumiki. Ndazi yuko igiti kigizwe n'imizi ariyo igaburira igiti. Biology, twiga biology no munsi, sivyo? Hashobora kuba hari ubugaragwa hano, hashobora kuba atamvura igwa muci, maze kwibona, sivyo? Ari igiti gikeneye amazi, wewe ukamuvomera ico giti, kirashobora kuba neza atamvura igwa. Kubera imizi, sivyo? Urabizi? Wowe ufata igiti rero gisa neza, akagenda munsi agaca imizi. Uko bankurikira? Araranduye imizi arayiciye, akigumije ngaho. Gita cuma? Ubwo nyene? Cuma ryari? Haciye igihe, kubera iki gita kiza kuma, si izuba gusa tuba icuma. Kirarondera ubuzima kikabubura. Kirarondera imizi kikaburira, yahora kigaburira, kikabura. N'atazuba ryohaba kiruma. Nubwo imvura yogwa iminsi yose 24 ata mizi kiruma. Kubera iki cyuma? Kubera ata mizi. Rero abigishwa bagiye gutangara babonye cyumye uhereye ku mizi. Bandanye soma ngaho. Petero yibutse aramubwira ati mwigisha. Ubiriza mu Gifaransa avuga ngo yibutse ibyabaye, yibutse ngene Yesu yakivumye, atamubwira gute? Ehe wa musukoni wavumye wakabiranye. Urumye, sivyo? Nashaka nababwire ko ndabaza ikibazo kimwe. Ni gute bamenye ko cumye ku mizi? Kuko imizi niboneka. Kiya giti urakibona? Je nabona igiti hariya. Ariko nta mizi mbona. Imizi ibona gute? Kugira ubone imizi wogera gute? Urimba, ukaraba imizi. Rero baje basanga igiti cumye, bacagenda kwimba, basanga n'imizi niyo yatangiye kuma. Avyo wumva. Kweka ibimvye. Bashaka ko ari icizere ko cyosubira kunaga. Hey! Kugira muranahura. Kugira yitoma yemere ubushobozi bwa Yesu ko umwana w'Imana. Yasabye ko yimba imizi. Akaja kuraba mu kiganda ciwe. Zana nawe. Ashafukama. Umwami wanje kwera iki? Abonye inkovu. Petero abavyanise ni Matayo, Mariko, abose bayibonye mu kwizera guke kwabo bidushigwa. Reka twimbe. Turabe iyo mizi ko nayoyo ntacyo cumye ariko haracyari ivyizigiro. Nimba imizi ikomeye naco kuma imvura niyagwa kizosubira kinage. Ariko Petero ashaza rero mbega urabizi cya giti cumye uhereye he ku mizi.
abibwiye Yesu yarazana Yesu acagiye ngo wabonye twagihomeshejesha. Yesu arabadisi hajya bavuga ko yazungije umutwe ngera uzungije avuga ngo yishe gutega pipa 20 ababaye. Yesu aramwishura aramubwira ati mwamana ukwizera Imana nta kundi. Wabyumvise arabwiye gute ngo muhaniki ayez foi en Dieu. Mana majambo ari Petero ari Mariko babuze ukwizera, babonye igiti cyumye ariko barakekeranya bayenda kuja kwimba kuraba n'umuzi basanga n'umuzi wumye. Inyigisho rero muhemu yarampaye ngaha yambwiye yuko ikibazo cyawe kirafise imizi. Amen. Imizi iri mu isi itaboneka. Biriya bitubona hajya imizi niboneka. Hari ibyo tubona hanze bisa neza biduha akayaga ariko hariho ibindi bitaboneka biri munsi. Haleluya. Rero ikibazo cyose ufise, yaba ingwara yaba kubohwa yaba ari ibyaha, ikibazo cyose ufise, impwemu yose ikuboshe, idayimoni yose ikugwanya, irafise ibintu biri ahantu hataboneka, biri mu isi itaboneka, le monde spirituel. Rero Yesu gihe yabwira uno muzi kino giti yakibwiye ngo ntihagire n'umuntu n'umwe azosubira kuronka icyama kuri wewe. Igihe yabwiye ico giti ashaka nababwira ikintu kimwe. Igihe yabwiye ico giti uwo mwanya nyene imizi yaciye yuko. Abyo mwumvise? Uwo mwanya nyene imizi yaciye yuma. Nico gituma atatabaye hanze. Kubera imizi yumye nta na kimwe ubona, nta na kimwe gihinduka, biguma bisa neza. Aho rero niho Satani adufatira. Yadufatira kubera tubona ikibazo tugasenga imizi kuma tukabona yuko bitotahaye hanze. Ingorane iguma kwa kundi nyene, amadeni aguma kwa kundi nyene, imivumo iguma kwa kundi nyene, ingwara nihinduka, wasenze nihinduka. Wasenze kugira uronke umwana imyaka irahera, wasenze urategeka mu izina rya Yesu, urashima ariko nagihinduka buri kwezi ni bya bindi nyene. Ariko icyo tazi nuko uwo mwanya imizi yumye y'igiti n'igihe babibona ko cumye haciye mu amasangahe arenga 28 cyangwa 48 sinzi. Ariko nagenda kubwira yuko iyo periode, uwo mwanya ushobora kuba umwaka kuri wewe, ushobora kuba ukwezi kuri wewe, ushobora kuba amezi 6 kuri wewe, ushobora kuba amezi 2 kuri wewe. Ariko ndashaka wuguruka amaso y'impwemu abona ibyihishije biri mu isi itaboneka, yuko niwavuga mu izina rya Yesu ibiri munsi y'ikirenge cyawe ufite autorite. Haleluya. Biruma. Vuga uti biruma. Imizi iruma. Vuga cyane imizi iruma. Yeee. Satani abyumve ko imizi yuma. Haleluya. Nimba uzi ko yumye urarindira wihanganye mu masengesho n'amashimwe. Mana ndagushima ko yumye, ndagushima nubwo bitautahaye, nubwo bisa n'ibikomeye, ndazi ko mu isi itagaragara cyamaze kuma. Oya piyo kumiza ngaho gatoya, hari ikintu bashaka bumve gatoya. Abanyefeso cya mbere sinahateguye mugana nashaka tuhasome Efesiens chapitre 1, aho mugabo hagumeje tuhagaruka sivyo kugira twumve gatoya ibyo niko navuga. Abanyefeso igice cya mbere umurongo wa gatatu nyarutsa. Efesiens 1 verset 3. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo se iragahezagirwa yaduhezagije imihezagiro imigisha yose y'ubwoko bwose y'impwemu. Haleluya. Ahantu ho mw'ijuru muri Kristo. Ubiriza ibyo ukeneye byose Imana yabiguhaye ahantu ho mw'ijuru. Ukusengera umwana wamufise ari ahantu ho mw'ijuru. Ukusengera gukira, iyo gukira bakuronse ahantu hataboneka, dans les lieux célestes.
les bénédictions, toutes sortes de bénédictions. Imigisha y'ubwoko bwose yo mu buryo bw'impwemu. Les bénédictions spirituelles. Nashaka muvyandike yuko imigisha yose itangura mu isi itagaragara. Bitangura mu isi y'impwemu. Bitangura biri spirituel. Nico gituma kenshi ubirota bitaraba. Kwe kubirota, iyo ubirose urasinziriye, wa Imana yagufashe impwemu yawe, yagukuye mu mubiri, ugenda mu yindi si. Haleluya! Ugiye kudekuvra ibyamaze kuba dans le monde spirituel. Wayibonye. Icyo gituma ushaka kubona ibintu ugasanga biragaragaye haciye umwaka. Haciye imyaka ibiri. Kugenda nabirose. Kubera birose. Imana yakwibiye akabanga. Sivyo? Abantu benshi baravuga ngo indoto bikwereka yuko ngo ibintu bizoba kumbure bizoba nivyo bizoba hano ku isi ariko mu isi y'impwemu ntibizoba. Byarabaye. Byaraheze. Mission accomplie. Yakuna gose ngaha. Gwimigisha y'ubwoko bwose byaramaze kurangira yarabiguhaye. Ngo nitwebwe ntacyo twebwe niko bimeze umva muri famille abana ba mbere bose baragwara asthma. Twavuga ngo niko bimeze ngo n'umwana wanje nditeze ko bizongera gutyo. Harakeneye uko ucumugozi. Kuko umbiriza imivumo yose nta muvumo n'umwe wavuye ku Mana. Imivumo iva kuri Satani. Amen. Yesu ku musaraba twaronse gukira. Twaronse kubohoka. Yesu yaje gukora iki? Akazi ka Satani ukora iki? Kwiba, kwica, gutikiza. Umwana w'Imana yaje kugira iki? Gusambura ibikorwa by'umwanzi. Détruire les œuvres de Satan. Niyo mission ya Yesu. Haleluya. Rero ntushobora kudetruiza wowe utabimwemereye. Banza ubitahure uvyumve yuko byamaze kurangira. Ikibazo cyo tufise niba tuza gusenga hari turabwira iyo misozi. Amen. Turabwira amahasina ari ngaha. Imana ishimwe. Ava ngaha uza gusohoka mu muryango yumye. Uva ngaha vyumye. Uzosigara ugira urunganira gusa amasengesho. Manda gushima. Wa mpwemu wewe warumye. Ndindiriye gusa ko bigaragara. Aho bigoreye ni hehe? Kugira ubibone uwo mwanya kurindira. Indwi yose uvuga katika jina la Yesu. None Yesu yagize 48 heures. Amasaha 48 jema zindwi zibiri. Kameme Imana nagerageje. Umbiza kubwire gutitiriza abanyarwanda bavuga gutitiriza. Ubwire ni gukovya. Nikuba yuko uravuga uti sindekura. Igihe cyose nkora umutima uratera simagarika. Sindekura kuko igituma bitewa nuko hataragera. Igihe gikwiye hageze bizokuma. Haleluya. Abantu batizera byumye shagenda kurondera imizi yo kumbe. Abizera bagati twatubizi twatubirindiriye. Katuzi ko imibizi yamaze kuma. Imana ishimwe. Dusubire rero hariya piyona nagutwaye ahandi. Wow, Imana ishimwe. Twumve rero ubushobozi dufise. Luka 10 murongo nkunda gose 10 murongo 19. Luka 10 murongo 19. Yarutsa twumve isezerano rya Yesu. Ndabahaye ububasha. Ndabahaye nayo bigisho gusa abizera bose. Ndabahaye iki? Ububasha bwo gukandagira guhonyora inzoka na scorpio. Ya bandanye niki nubwo kunesha ubushobozi bw'umwansi bwose. Apari inzoka ya scorpio gusa ubushobozi bwose. Kizogira ico kibagira na gatoya. Nta kintu kizogira ico kibagira. Ndavuze nta kintu kizogira ico kibagira. Nta kintu kizogira ico kibagira. Nta kintu kizogira ico kibagira. Wizira rya Yesu. Nta kintu kizogira ico kibagira. Wizira rya Yesu.
kuri arurarira byaheze hari kandi kahise kuva uno munsi nta kintu blood pressure iragabanutse nta kintu biraze amasiye ni mabi kwa muganga nta kintu kazi kawe urapfa naho mpfa nja mu ijuru haleluya menya ngene umwishura nta kintu kizogira icyo kuyagira nubwo kibabaza urashima Imana sivuze ngo ntorira uzi umuntu sivyo by the way mu byo dusambura harimo mo premature haleluya hari impfu zibaye mutari mu mugambi w'Imana turazanka mu izina rya Yesu umuntu adopfa aruko nijoro vyati naze harageze hataragera pana sibana umuntu wese afite mission banza urangize mission yawe buno bubasha ndabukunda gose haleluya mu Gifaransa afite Louis mu Gifaransa bavuze ngo hari ikintu kiroshe gose bavuze murongo wa 19 Luc 10:19 19 bavuze ngo je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. De marcher sur, vous que marcher sur, kugenda kuri ariko ngendera ku itapi iri hejuru yanje iri munsi y'ibirenge nashaka kumenya yuko umwansi akwiye kuba munsi y'ikirenge apana hejuru kenshi usanga tugenda turemerewe ari ngaha ku bitugu nakwiye kuba ku bitugu akwiye kuba munsi ari ngaha bavuga ati umbiriza wawe uri ku bitugu hindura jya muri position yawe kubera iki uricaye iburyo bwa data hejuru y'ubushobozi bwose ngo nabahaye ubushobozi bwo kumasha sur niba kera muri 2045 natewe n'abadayimoni n'abapfumu n'abarozi nagenda ahantu muri sana jomashe ndiko ndagenda sidi haleluya ndiko ndagendera hejuru y'ubushobozi bwawe scorpion n'inzoka nimuzongere scorpion mu nzi wanyu na scorpion zoza scorpion nijya nyene muhanganye nijya nyene scorpion iza kugukomora haleluya inzoka iza kugukomora iyo nzoka rero ahiri ikwiye kuwa musi haleluya haleluya ige ngo azogera gutsegura cyo gukubita umutwe inzoka izogera gukomora ariko ntupfa ariko iyo urayica umutwe mu izina rya Yesu ndavuze ni mu izina rya Yesu ubwira ugire auto deliverance ubanza guhindura position ugatahura yuko uri ubana n'umwansi yamaze kunesha nous sommes plus que vainqueurs turushizaho kunesha tugwana umuntu yaneshejwe sivyo iyo ugwana umuntu yaneshejwe rero inguvu ufise nuko uzi kuri muri victoire uri kwa n'umurusha yamaze kumuboha ushaka kurekipera ivyawe satani kinatinya n'amajambo uvuga niwe wavuga amajambo nkandi ko nakubwira tiwaraneshejwe uri munsi domination zose autorité zose Boneze ajya mwenye Efeso 6:12 Efeso 6:12 ngo tugwana ngo tunigana sanya n'amaraso tugwana bya biri bitatu nyene autorité domination sivyo ngo même les esprits méchants dans le monde des ténèbres mwisi y'umwijima hariho ama esprit méchant tugwana nayo ariko tugwana n'uwaneshejwe Imana ishimwe mwumvise amen turabe ibindi bikomeye byo muri Ezekiel kukandagira abanyarwanda bavuga kukandagira marcher sur Imana ishimwe nashaka tuve ngaha twize twese Ezekiel 37 tuve ngaha twese twize guhonyora cyangwa gukandagira ubushobozi bw'umwansi ari we Satani Imana ishimwe uhindure imvugo yawe uhindure ngene usenga uhindure amajambo uvuga mu masengesho haleluya verset 4 gatatu kuja kuri 4 nashaka wiki imbere yuko asoma shakwereka igitangaza cyakoretse murazi ngene hatangura ngaha hejuru Imana yamutwaye mu mpwemu imwereka hagati y'ahantu huzuye amagufa amaskelete nashaka kwereka rero ingene abatura abiteguye kubwira imisozi yawo nashaka kubabona abiteguye kubwira imisozi yawo bakayibwira nashaka bereke ngene muyibwira haleluya kuko abantu benshi bataye iyo niko navuga
baca bifata ukundi, baca biha ubushobozi bwo gutegeka bahamagara indoto zabo. Building y'amaetaje 10 ndaguhamagaye, jipe 28, jet privé. Suko ndabereke uhamagara gute, ndashaka kumenya ngene uhamagara. Traweze kiyegira bikoze rero ahaye harakomeye gose, harigi kuko satani ntakangwa n'ibyo uvuga, arabara karite, uburemere bw'ivyo uvuga. Urashobora kuvuga ibintu biri leje bitamukanga, ariko ari ivyo ushobora kuvuga bikaza bifite ubushobozi. Zekiye 37 murongo wa 3 kushobora kwa 4 banza gutuma wa 3. Maze arambaza, Imana yabaza iramubaza ati mwana w'umuntu, Imana bagiye Ezekiel, mwana w'umuntu, mbega aya magufa yoshobora kuba mazima? Mbega aya magufa skelete sivyo arashobora kuba mazima akaba nk'umuntu? Wakane. Ndishura nti mwami uhoraho, ni wewe wobimenya. Arongera arambara ati vugira kuri ayo magufa. Wari mwaka wakanga uvuze wakane ubise kweli Imana muwajije, kweli Imana itavuze yeye mwa magufa mwe haguruka. Kweli Imana ishakorana nawe, kweli Imana ifise inzira y'igitangaza byayo, nayo ni wewe. Ari kintu ishaka gukora, kandi nizo gikora niwagarariza bikazoguma gutyo gusa, ariko niwumvira kabikora Imana izobikora. Haleluya. Hari ikintu Imana yiteze we gukora, kweli rwaza ngo mbega ngo urabona ibyo shoboka sivyo. Ubwa mbere avuga ati ni wowe ubizi, yabaye sage sivyo. Ariko Imana agiye mareka b'Imana babwira Abrahamu, umwaka uza hii saha umugore wawe azobagize gute, azose umwana. Sara yari nyuma ya tante arubigwa. Yega byushoboka gute? Jewe ndashaje. Je n'ai plus de désir. Tikifuza umugabo wanje. Umwami wanje nawe arashaje. Havyo yagishobora. Mnavyo shoboka gute? Imana avuga ati abuhamagara Abraham. Ndakurenge nimashibwira Abraham. Mbega hari ikintu cyonanira jewe uhoraho? Kweko umugore wawe atwenze Sara, sidatwenze? Amplisa gacabesha. Niki cyonanira jewe uhoraho? Je nalenye umuntu. Mbwira ikintu kimwe. Imana yarenye umuntu imukura mu ivu, mu mukungugu, mu butaka. Iramurema, iramuha igifuha, iramuha ingufu n'amamamisha, imuha byose. Hanyuma iramusinziriza, ikuramo akagufa, akagufa puf, umugore. Umutima wawe yiberehe baragona. Ndazi byabaye. Avyuza asanga igufa, ntepfo igufa, la chair de ma chair. Imana yafashe umuntu kamukura mu ivu canke mu butaka, yonanirwa gute gufata umutamakazi ikabikora akagira umwana mu nda? Kweri kimwakegeranyije ubushobozi. Ariko Abrahamu yarabyizera ko mu Roma 4:17 yavuga ngo yari yizeye kwishaka kurema a partir du vide, du néant, atari kintu Imana yashaka kurema. Abakubwiye ko bidashoboka, abakubwiye ko imyaka yabaye myinshi ko bitagishoboka, imbere y'Imana birashoboka. Ashaka iki? Ashaka ubwire umusozi. Haleluya. Ubwire iyo mwemu wo mwuka mwizina rya Yesu, ubwami bw'Imana bube. Imana yashatse ko biba biraba. Amen. Amurumva rero Ezekiel rero wewe ntivuga ngo ntibishoboka, avuze ngo mbo jewe yabaye diplomate. Kuva ngo jewe n'amaso yanje uko jewe Ezekiel mbona ntibishoboka, ariko wewe ni uwizi uko wowe wifuze biraba. Imana cyabandanya kweri ki Imana yawandira kuyiha faveur kuyiha yuko umwugururire akore. Hari ibitangaza bitari ko biraba kwera utugurura ngo akore. Kingura. Haleluya. Ukingura gute? Nakanwa kawe, amajambo uvuga, ntusubire kwidodomba, ntusubire kwihebura, ntusubire kwemera ngo twaragoye mu muryango. Oya, vuga uti ndi kumwe n'umwami w'abami, turicaranye iburyo bwa data, hejuru y'ubushobozi bwose, hejuru y'ubwami bwose, hejuru y'imivumo yose, hejuru y'amazina yose. Aya majambo ndikwiye kuvuga. Haleluya.
niyo avuga amajambo reka twumve rero amaze kubyemera Imana irabandanya umurongo wa 4 wawusomye arongera aramubwira ati vugira kuri aya magufa wa 4 haleluya nashaka mutahura ikintu kimwe Ezekiel ntiyadutse bavugire ku magufa avyumvise yavuze ku magufa Imana abwiye ngo vugira kuri aya magufa cyo cyambere cya kabiri ngo banabereke yuko Ezekiel ntiyavuze ibyo yifuza yavuze ibyo Imana yamubwiye kuvuga nani majambo yavuze ibihwanye n'ubugombe bw'Imana nawe uzovuga iminsi yose bidahwanye n'ubugombe bw'Imana nta impact bigira kuri iyo mpwemu kuri uwo musozi kuri icyo giti kuri iyo mivumo nta impact bigira ariko imaze kumenya yuko iyo mivumo yose iri munsi y'ikirenge cyawe kandi wahamagariwe kubaho neza n'amagara meza ko Yesu yabambwe ku musaraba ngo yikoreye imuvumo yacu yose bisigura yuko nimba arayikoreye ucufata ijambo ukavuga uti wa muvumo we warabambwe ku musaraba niyo mara kuvuga gutyo uwo muvumo inyuma y'umuvumo wose hariho impwemu hariho umwuka inyuma y'umuvumo wose sivyo niwabwira uwo muvumo ukawibutsa isezerano ryo mu ijuru ukavuga ibintu bijanye n'ivy'Imana ishaka haleluya niwavuga gutyo uwo muvumo uca wuma hehe mubizi aha matanga kuvyumva rero sivyo avyumvise hari igihe wuma mu mizi ubwo nyene ukuma igiti cyose hari igihe bishika ariko hari igihe bisaba umwanya wa perseverance wo gushishikara wo gukovya kugira imizi icyo giti kigara ahantu cyumba yuko atamizi iri kwira kigaburira ikibazo rero munyumvirize aha hakomengira mvuge iyo imizi yumye yumishwa niki yumishwa no kwatura ijambo ry'Imana nabyumvise iyo watuye ijambo ry'Imana bihwanye n'ivy'Imana yavuze imizi iruma yaba ari ingwara yaba ari umuvumo yaba ari ikibazo cyacu cyose amen hari abantu benshi basambana atari uko bakunda gusambana bakunda kugerwa no gusambana ni mpwemu ni daimoni bakuye mu bavyeyi babo cyangwa basekuru babo sivyo akanka gusambana mugabo iyo mpwemu iramufata ikaganza umubiri wiwe iyo rero ikeneye kuvumwa mu izina rya Yesu haleluya rero iyo wategetse uwo muzi mu izina rya Yesu ukaba wizera ko umuzi wawe wumye haleluya hanyuma mukurindira yuko igiti cyose cuma inyifato yawe muvyumve neza ngaha inyifato yawe irashobora gutuma igiti yamizi isura gutotahana ikagira ubuzima natanga kuma widoga nta kundi ntibikora bya bintu bivuye bya twisha sivyo nararindiriye none ngire gute nta kundi kamwe mwishengero asanga kuvuga amajambo mabi ukaba robere ku Mana haleluya iyo ugize gutyo ni victoire intsinzi ya Satani yamizi yari yumye yagarukanye ubuzima ikintu kizotuma munyubirize ikintu kizotuma imizi iguma yumye ni nyifato yawe imisi yose ushime haleluya muri Yohana wa mbere 5 umurongo 14 na 15 1 Jean 5:14-15 havuga ngo nikasaba ikintu cyose gihwanye n'ubugombe bw'Imana ngo twizere ko biratwumva sivyo biratwumva ngo rero tuzi neza ko twumva ngo 15 twamaze kuronka mubiriza twamaze kuronka icyo twasavye suva ngo wakibonye ariko wakironse sivyo hanyene twagotosaba muri Mariko 11 musomye ngo 24 havuga ngo icyo mudosaba cyose mu masengesho mwizere iki ko mwagihawe kandi mwamaze kukibona muzo kibona n'amaso ariko mwisi y'impwemu y'umwuka mwagize gute mwagihawe abafite amaso y'impwemu bamaze kukibona haleluya bakibonye mwisi itagaragara bakibonye mu buryo maso yana ataraye umubiri
ariko mu maso agaragara ntikiraboneka. Rero nimba wakibonye nukora yuko utawifata nk'umuntu arindiriye. Amen. Umudamu agiye muri ecography bakasanga afite umwana, tangira test de grossesse, afite umwana arashobora kuba ameze nka wewe, atani kiba yumva, atanamwe ababara, ariko yamaze kumenya ko afite umwana. Nimba zuko afite umwana rero aritegura nk'umuntu afite umwana, ntakora ibyo aribyo byose n'ingendo itaguhinduka atana kimwe yumva. Kwera iki arumva ikintu, arazi ko ari ikintu arindiriye. Atayindinge. Kwera iki arazi. Uno munsi yarahindutse. Kera abamama bacu bagisama ibintu byo kwambara ibintu ngira gutya nta byariho. Emwa mariye igara hariya. Igopo. Cyane wa mbere rero ushaka waboye. Iyo uzi ko hari ikintu kiriyo ntupfe ibyo ukoze. Mu modoka genda bukebuke, hari amagi genda bukebuke. Ibinogo by'Ibujumbura genda bukebuke. Ivyo sinjya hinga nje kuraba kwiguga. Kwera iki hari ikintu. Iyo uzi ko hari ikintu comportement irahinduka, inyifato irahinduka, imvugo irahinduka, kuko urazi ko imizi yumye. Urarindiye gusa yuko bishika. Rero inyifato yawe izotuma imizi iguma yumye. Mwabyumvise? Imizi igumye yumye, igiti kirarindira kikabura. Ya madayimoni y'ubusambanyi ararindira akabura. Bya bintu nivyo birabanda bikora. Mwaza abasa amapasi ngaha yakura. Harasa amapasi ngaha. Turi Bujumbura sivyo? Benshi basa amapasi. Abafite amapasi bashobora gucomeka ipasi igaturira igasana rouge. Sivyo? Canke cuisinière igasana plaque igasana rouge. Genda ucomore cuisinière. Plaque isana rouge. Après 2 minutes, wachomoye, okay. Shika iganzura. Isazi niyegera. Hari umwanya wo kurindira, uviriza après 10 minutes plaque iraguturira. Iraguturira arishushe cyane. Nisa 10 iraguturira. Kweri iguturira kandi bayicomoye. Kweri iki? Hatari ubushuhe bwabaye stoke buriyo, ariko iciza nta bundi bushuhe buriko buriyongera. Nta bundi buriko buriyongera. Nuwavuma idaimon ukayivuma wagaze kuja mu ry'Imana, sivyo? Haleluya. Izogukanga ngira cyashushe muga ntanzi n'inkomezi. Nta resource. Haleluya, nta supply hari. Kwera iki? Kwera wavumye imizi yumye. Satana ashaka mu byumva. Kuga Satana kwereka ngo iracari rouge, ni rouge muga biracomoye. Iruje muga iracomoye. Satani mwibutse ko icomoye. Ukuvuga iracomoye ni kwigabanya gose. Uko witodoma ni kuba rouge abishije gucomeka. Chomeka. Ibintu ashaka guhindura ubuzima bwawe. Ta vie peut changer. Tuzosaba kurira yo umukozi w'Imana kutaje kunsengera. Bwira. Vuga. Mana ishimwe. Wow. Dusure muri Ezekiel. Haya twahituri. Soma rero 5 verset 5. Amasaha yagiye mbwa ntakundi. Twanda. Kuniko umwami uhoraho abarira ya magufa. Rindira. Uvuze gute subiramo? Ukuniko umwami uhoraho abarira ya magufa. Ukuniko umwami uhoraho abwira magufa. Mbiriza bandanya. Ngira nshire impwemu muri mwebwe. Nuko muraba bazima. Kuri 6 bandanya. Kandi ngira ndabashire ko imitsi, ndabazane ko inyama, ndabareze ko urukoba, ndabashiremo impwemu. Nuko muraba bazima, kandi muramenya yuko jewe ndi uhoraho. Bandanya simba ku murongo w'indwi verset 7. Nuko nca ndavuga nk'uko mbariwe. Adumvise subiramo. Nuko chandavuga nk'uko mbariwe. Ezekiel yadutse. Yavuze nk'uko abariwe.
Imana ivuga ati yabwire ko agiye kugira ubuzima, inyama zigiye kujako, ubuzima bugiye kujako, agiye guhaguruka. Aha, okay, ndiyo. Mumviriza rero, ambwire ngo mvuge ngo haleluya. Nimba ushaka kumenya ngene ubwira amadayimoni, genda mu ijambo ry'Imana. Uwumva ijambo ry'Imana cyo rivuga. Ku ngwara uvuga gute? Yarabambwe ku musaraba. Ku meshirago yiwe twaronse gukira. Ngo ku musaraba imivumo yose yarayikoreye. Aya. Ubusambanyi uvuga ati umviriza rero ubusambanyi. Iyi ni ingoro y'Imana. C'est le temple de Dieu. Umviriza niwadutse ngo ni le temple de Dieu. Biranditse mu ijambo ry'Imana. Ngo avuga nk'uko abariwe. Tuvuge nk'uko byanditse. Tumenye amasezerano y'Imana mu ijambo. Ya ndiko ndaka. Yesu ashimwe. Haleluya. 10 verset 10. Nuko chandavuga ya kabiri asubira avuga nuko mbariwe nk'uko wariwe impwemu zibinjiramwo baba bazima baravyuka barahagarara ari ingabo nyinshi barahaguruka barapfukama barahaguruka baratambuka baragira eshofuma bararabwa ifuwa baraduga umusozi n'ingabo nyinshi. Kweriki Imana yavuze, ijambo ry'Imana ryavuze, nuzopfa uzobaho wamamaze ubwami bw'Imana. Haleluya. Waremwe kubw'intumbero. Umubiri wawe si kibare cha Satani. Amaso yawe ukwiye kuja mu sanctification. Amaso yawe nakwiye kuraba bitera soni, nakwiye kuraba pornography, nakwiye kuraba ibindi. Oya, ubuce muhora murabi biki mwewe. Tabana baka amatelefone yawe ndazana nga nama groupe mujamo baravuze haleluya hame pornography. Murafashwe nano kwikawusha kumura bari ngo kuvuga munsi amaso yawe arabihesha Imana icubahiro. Umubiri wawe uhesha Imana icubahiro. Ubuzima bwawe uhesha Imana icubahiro. Inzu yawe ihesha Imana icubahiro. Haleluya. Yes. Wow. Narangije. Ari ubushobozi bw'ijambo ry'Imana. Ngera nateguye kwigisha nini. Haleluya. Hasigaye ahawe. Ahandi ndahejeje. Imana ishimwe.